Mwaramutse muri indwi imwe tumaze kuronka ubutumwa bw'abantu babiri bariko bidodombera b'abataximene bariko bidodombera abapolisi. Natangaye uravye abapolisi ukuntu bakora, wogira nyene n'abantu baje kugisahura no kuhohotera abanyagihugu. Uwa mbere yanyandikiye haraheze indwi mu kw'itariki 30 z'ukwezi turangije kw'indwi, avuga ati kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane, ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Gute uraho urakomeye? Go ndakomeye. Mpa WhatsApp yawe bikunze, hari ikintu kimaze imisi kimbabaza. Ndi umutaximene Bujumbura. Bo afite kenshi na kenshi ntidukeneye WhatsApp, urashobora gusiga mu message muri iyi messenger canke ugasiga voice kuri messenger canke kumbure bibaye WhatsApp twoyeshanja mu nyuma, mugabo urashobora gusiga ubutumwa kenshi kuri messenger. Arakomeza ati turabazwa n'ukuntu abapolisi badufata upakiye naho woba uhagaze neza. Bon ngo mpa dokima n'imodokari yaka. Bo bigenda byo igihugu bagitwara nk'igisovieti. Je ku abapolisi barakora baracekinga très rarement pe. Bo muri South Africa hari abataxi menshi, yaba amataxi ya magufi najya hiyase batangwa na taxi. Nta polisi irondera iki exactement? Polisi wikirarondera iki mu bantu, you know? Ikibabaza nta nuko baba babona ko abantu bakeneye gutaha. Aha bisi zarabuze, twe nk'abataximene iyi leta iradufata nabi cane. Si abataximene gusa, nta mugwi n'umwe w'abarundi uri epargne, nta n'umwe. Urabona ko hari imyabura, isukari, plutôt ifumbire, ibigori, ibibazo muri za Nagesa, ibibazo muri za Fomu, ibibazo mu ikawa, abanyeshure, abaganga, abarimu, abakozi ba leta, nta numwe. Na polisi ubwo baza kubiba nyene rimwe no kubera bakenye nabo mbo bahembwa ubusa. Hanyuma jewe ndifuza kuvuga iki kibazo ariko biraturengeye. Bo afashe sinzi ingene senede bizogenda pe, kuko none abantu mwabadedeme nubwo tuvuga mu katujako aba bantu bose bari kwidodoma ntitubatuma. Je ngiyo muri ko mutukana nuri nguyu nije namuhamagaye ngo mbwira ivyo wawe no amafaranga murungikiye ngo fonde histoire cyangwa n'ibintu réalité sur terrain. Il faut ko muraba iyo réalité kuri terrain, nta kuntu je naho nonuma naho Pacifique yoceceka naho nundi muntu yoceceka, réalité iri kuri terrain yo nticeceka. I don't know. Ndabira nk'uyu aparitse neza ariko bahenutse bamutwaye dokima. Mbo ni foto yashize ngaha kumbara sinoshira ko hashobora kuba hariko imparati, ndakumena aja kuyishiraho mishe imparati. Hanyuma dizitoire igeze umengo abapolisi bose baca bahurira muri ville. Bo dizitoire igeze abapolisi baca muri ville. Iki naco abapolisi mu vy'ukuri, abapolisi b'abarundi je navuga ko ari nk'abajambazi nanto banyeshamba. Mu bapolisi twe uko ndababona ngaha no muri South Africa naha abandi akunze kuhabona no mu bihugu peut-être vy'abongeza nko muri Kenya, sizi Tanzania, kumbure n'abajambazi naho. Ibihugu bizima usanga polisi yambara uniforme ari kuri duty gusa, ari ku kazi. Usiye ko hari na polisi atabambaye uniforme, gabo dantureka umupolisi agiye atashe muhira ashika kuri impuzu akaja mu kabari yambaye gisivile, ntaja mu kabari yambaye igipolisi definitive mapa atwaye inko. Mugabo ababo burumva baguma ari abapolisi kugira 24 bari ko ari biba. Twarumvise nabo muri za Muramvya hariya abafasha bariko biba moto. Doza rajambazi nankurikiye ko mutaraza kuntuka nkwike naho ratweka abapolisi bivye bafashe bariko barakora ubusuma, ndi bakakora imwe twiza kuberekana umukuru wa polisi. So ivyo tuvuga nibi biko biraba kuri tele. So kutwiba kutwambura, jewe ryari nashikanye umuntu muri ville, umukiriya nawe yarumiwe, natoye ayo nakoreye ngumampa umupolisi. Urumva ukiyumvira ukuntu bo imodoka umuntu abayeguza amafaranga, umutaximene yigwa yirukanga anywa amazi mabisi.
udufaranga yakoreye umupolisi ngo tume je yumva n'ibiyatani y'abasuma mu bamushaka ngo umuntu avuga ibi bintu mwe mu bamushaka umuntu azabisigura gute ibihugu ubizima umuntu harimo aho polisi gendera akamafaranga abantu amafaranga wa muhaye gitaso muca mwakiye imodoka idakuje ivyangombwa hagomba kuba hari procedure ukamusigira umutahe wa munyarwanda ashira kuri channel ejo bundi yavuga ko mu Rwanda ukoze ikosa traffic hari ukwaza sigakisha ko AI ikunukira invoice ukazuja kwiriya navyo gutortira amafaranga meke none muzoteza imbere gute umuntu wese ayiba hahagaze nko muzayirwa nibishoboka kiko nibishoboka I don't know what you want us to do sinshobora haje ko je nokora noceceka ibi bintu bizoceceka ahubwo genda mu bihano aho kwirukanya inyuma yacu ko sori ibi bintu mu abantu tuko rabwira kandi mu abadedeme tuko tubahanura wanga kugarura impene kiri hafi imaze kurenga umurambe kabira nkayo tuko tubahanura ibintu kumbure okay kumbure yavyararenze ukwe komerezaho nyene komerezaho dukomeze bino bintu birababaje cyane bahengera uhejeje gupakira abantu aho nta nama bisi aba ahari hanyuma baza ku modokari ari nk'abapolisi 10 urumva ni nka terrorisme baza guterroriza hano 10 ku modokari ubu burongozi buri mu iki gihugu buranyanyasa ebana nta burongozi naye bwabone bunyanyasa nk'abadede nakutinda kubwiza ukuri nakuvuga nundi muntu avuga ati ariko ivyo bintu vyuko baza n'abavyeyi mu bintu vyakoze umuntu w'umugabo akuze tuzi ko bogiye bari mu ishamba abavyeyi babo bari hajya umugore wa Peter Nkurunziza umenga yari hajya kandi Nkurunziza bamushira baza go gupfa bajya banguru Amerikade abavyeyi babo bari hajya kandi bazi ko bari mu ishamba hari n'abasirikare jewe nzi wasanga umusirikare ari mu gisirikare cyabo yo unda mu gisirikare cyo muri maki nta nduruzibwa ziravugwa hirya no hino ngo umuhungu wa naka umukobwa nakari hariya baba bazo abantu bari muri maki ndeze kumva kwanza ko Colonel Firmes Nzoyiheba alias Kagajo yigeze kujana ngo kwa muganga mu Wanyangoma abantu bimana iyo information ndayiverifye muga nayumvise ariko nivyo nantangaza Echo gihumba Nyangoma ya Nyangoma ko batamuzi ni wundi yatanguje CNDD-FDD hanyuma baramwirukana of course baramwirukana muga ico gihe akirongoye CNDD-FDD umuma we aragwara hanyuma chef d'état major plutôt nuze ministre de la défense wa leta bariko baragwana abari bamugoja kumuvuza kwa muganga anyway hanyuma babana hafi na hafi Josiah hanyuma amva kuvaza kuturongozi buri mu iki gihugu buranyanyasa nta nende kuvugana buranyanyasa uri muntu mwete ubwoba Imana yabicibara ko ntari mu Burundi bishobotse ntumvuge izina nshaka gusa nkawe usemerere ukacisha mareka ndakuvuga witwa okay wavaja kurondera nagavuga izina rya fake wavaja kurondera abantu bitayo mazina nkabanda bakwegeketse muze yitwa Nevanda Birabe sefa bose 18 igeze baca baza aha Avenue de l'Amitié abapolisi nka 30 noneho Avenue de l'Amitié babaje kuhakora iki kubera kibaza 18 mugana bose ko bikiga gahumbege ahantu heshi bakaza mu ijoro kutohotera abantu bo hanyuma yaciye ashiramwo audio ariyo yiyi ikibazo cy'abapolisi sinzi ko amahera cyane bakunda digiteri igeze babonye atamabisa hari je nk'akarone namambona hari umupolisi baba barungutse gukorera mu Ngagara hari n'undi abacunze ambasade ya Congo abandi sinzi baba bacunze bose la majorité les police nka 30 bose bacaza kuri Avenue de l'Amitié sinzi ko gukunda amahera sinzi ko bahengera upakiye baca bayagukura sinkajya mbo urumva ko baza kuri Avenue de l'Amitié bakaza gutoza amafaranga upakiye bagaca bagakuvanamwo reka numvize ya video ikurikira jewe ndacari muto me ibintu bya politike cyane ndabikurikirana cyane ndabona ikibereye n'ikitabereye nka urushemera ngira politike ya Magufuli wengiro ayizi ikindi naco abapolisi no kuri kw'Imana nimba ari umuntu abatwara nimba ari iki barakwiye kwisubirako
ibaze wewe uri kuragenda sivyo mbona ndabibona ni muramvye none cabaza umupolisi ahagarara mw'ibarabara ari nka batanu batandatu bose bakavuza ifilimi cyari umenga twe dutwara urumogi ngena guhagarika nabi ikindi naco jewe barafise ukuntu biramo umuntu je nk'ubyara nkubise ikofe ndi kuri vora naratangaye narumiwe kandi si rya mbere si rya kabiri ankubise ikofe ndi kuri vora ndiko ndagenda bukebuke ndi muri ambutiyaje bikambabaza nyene nabo rero noronka ahantu bitwarira baje baguta mu makosa yose uca wanduruka kukabihe bukigiye sinzi ko ari intwaro mbi sinzi ko ari iki birababaje no kuri kw'Imana ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu Bo iyo ni intwaro mbi absolute ibintu byo gukubita ikofe nuvuga ko ari gishamba iyo ni primitivite prove me wrong nta police ariko gukubita ikofe umuntu there is no way you gukubita ikofe umuntu nkande iyo ni primitivite iyo n'ubushamba ubwo n'ubukoko ubwo n'ubunyamaswa il faut que je le répète abavuga ko nokana haraheze imyaka 30 ntabonye umuntu akwise ikofu wundi okay 20 ngiye amubona nawe nabayakubita 20 omwe ntabonye umuntu akwise ikofu wundi ukubita ikofu umuntu nkande who are you anyway kiretse urwaye mu mutwe canke aba primitive nyene bibanye n'aba police so urumva namageni none iryo kofe yari gukubise aguhoye iki kuko none nta kiyaga police gukubita ikofe koma police ifite amategeko yose mu minwe yayo bakoresha amategeko nta gihano cyitwa ikofe gihari sinzi muri amategeko y'Uburundi ko mu yasoma police n'abantu bashinzwe kubahiriza amategeko ikofe iranze mu mategeko y'Uburundi ashe iki gihugu yakomeje igihugu cacu kirabuze ico bita freedom of speech etc nibaza ko ivyo yaciye avuga ko mbere yaciye aje no kurundi ruhande muganda ko batinya nyine nkibi atinya ko kubivuga kugira ngo umva ko na utagira naho witwara urumva ko avuga ngo ibaze nk'umuntu hayi gukora mu Ngagara 18 igeze agaca aja muri ville kwiba abantu hariho nuwo nabonye bakeneye ikiyo abapolisi nyene bakeneye kumbe bameneye ikiyo abapolisi nyene bon urumva yuko donc abapolisi baba ariko barakora mu gisagara hanyuma 18 bakaca baja gusoroma baba ariko gukora handi hantu 18 bakaja gusoroma mu gisagara gutoraguza amafaranga iyi message sanindi nabonye no munsi nagenda aja kwisoma bo acanyishura ngo yankubise ndamujye kofe yagukubitike ngo ndiko ndapakira kandi narimwo ngenda buhoro njewe narumiwe nanse kuva mu modokari kubera noca nzibira abandi narihanganye ngoma ngenda urakaguma wibandaniza ko nubundi bahaye kuhava nakurasa iga nibikoko nibijyanye banaze sonde sauvage keba nayo bikabaje hariho vogisi zitanakora transport iyo zije hubwo baca bazicungera zigapakira zitonze ariko twe dukora taxi bakatwankira badufata nabi cyane urumva yuko peut-être afise abantu babaha akayeri kumara taxi mene ku mugoroba bacaje gucayo ku ayo gufungura cyangwa za probox babivyundi mu ntandi ba police you never know iki naco apolisi cyane abenshi muri bo baba baborewe kukagoroba agufashe akubwira ati vaho genda acaja imbere y'imodoka ngo mpa document ibindi muta kubivugana wamuhaye document deja ntasubira ngo arabe ko namatara canke sepa Sweet Grace zikora Sweet Grace je nibaza ko arabasumanye numva nabasuma ink'umupolisi kuborerwa nk'ivyo n'ubunyeshamba umuntu yaborewe n'akazi gasanzwe yagomba kugaja kumanza akazi ko cunga umutekano mwanko tubibutse mwabadedemwe igihugu mugibye fragile abapolisi mahinzoga banywe n'urumogi mushiremwo abanyagihugu mu bakubite bandi mu bica bandi mute mu nzuzi igihe cyanyo kizogera hagengira gashavu hagengira shavu mvuze ukuntu ibintu ko bagenda wabahanora ngo tuzokumesa ngo ndagutakine ndagutakiye voilà umva iyo ni message mwereka ndabasomera yindi iyi ni message nawe no munsi ivuga ngo muzo dukorere ikiganiro
kuvyerekeye abataximene n'abapolisi bo muri Sojemak batata amataxi muri ville. Okay, iyo hageze saa 10 z'umugoroba urumva wandevye saa 10 saa 10 bakoka ministwari imwe amasaha abantu baba ariko bava ku kazi tumenyereye baca bazibira utuyira dushira muri ville dushika muri ville hagati kuri Bankobu Avenue de la Mission kuri Poste nukuvuga inzira nziza kuri parking y'amabus iza ku parking y'amabus yose barayazibira. Iki kintu kiragoye mu bantu ariko utanze ko 2K donc 2,000 ndibaza 2,000 ariko nimihimbiriye 2,000 mu madolari urumva ko ari amasenti n'amasa amasantima ngahe. Alright, mu butanzi 2,000 barakureka kandi bazibira amataxi gusa abafise 2,000 abarundi babaye baseyirwa abantu bahize bariko baratumenasa nimwezi mwabahize mukuntu ndabazi jewe ndenda basuzugura gose munyihangane ndabagaya gose cyane no kuri kwimana munyihangane. Mu butanzi 2,000 barakureka bazira amataxi abafise izidasize irangi ya taxi bararengana muri bo harabapakira ariko babanje gutanga 2K canke 5K kuri Voxi. Urumva ko vyane navuga wandi yavuga barahuje hari abandi bavuga ko ari illicite bakora transport illegale bumva n'abafise ntibasigirangi ashobora kuba ari umupolisi nyene cyangwa undi muntu yakivunike cyangwa muvyara we umugasi muvyara ko nanye numva atanga 2,500 I don't know man iki kigo nakajagare kararenze. Anyway, iyo sambiri igeze taxi ziremerewe kwinjira ariko ikibazo nuko ba polisi ba Sojemak mu byo bajejwe no gucungera umutekano baca baza kwigenza ku bataximene ngo zana document z'imodoka ngo uhagaze ahatemewe ariko iyi affaire promenade iriko irapakira mbere bamuhagarikiye mbo urumva yuko hariho iyo yo mu kajagari yibirikira pakira mugabo baka umutaximene bakamutoteza encore une fois mu bihugu biro organize taxi bara abapolisi bafise ubuzi bagabuye umutaxi wa ruraje abataxi ba ruraje nyene hanyuma bashinzwe ibindi bintu n'ibintu uvuga nka biri nka civil nk'ibintu byo guparika niga ipolisi yakuraba kumisanzwe ba police n'abashoboye kuguca amande mugo kenshi na kenshi abari abantu baba parking wardens abantu baba privé cyangwa atari abapolisi ba civile ane vyama ariko ni kuvuga igihugu kisema uburundi agiye nibagira je ko yamaze imyaka hafi 30 mvuye mu Burundi sinzi ko arishina uko ishamba rimeze ntavyo nzi ndavyumva ku matwi nje tumubona mba shocked sorry kubatahura je sinabatahura nuko bimeze. Urumva ko abandi bo barapakira kandi bo bahagarikiwe iyo wase gutanga document bakujana mu gasho ugakubitwa ukavayo utanze amahera atari make anko ni basinumvizo document which document exactly baba iko bararondera inivyo nivyo ma document by'u Burundi umushoferi afise driver's license akantu kangana karingaha mu ngodomoni yiwanje kangana nyene na gapapuro kangana ngodomoni kaba karingaha n'indani mu yandi makarita hamwe n'amakarita ya banke bo kumbure iyo utwara urekwe gutwara abantu bagishira ko cyo bita endorsement bagashaka nk'akamaga bashaka pe haba endorsement sinumvise zindi document bariko barondera for what puis gukubitwa encore gukubita umuntu w'umusivile ataca haviola yakoze igipolisi abadede n'abanyeshamba ndabisubiremo abadede n'abanyeshamba bafite violence itagira ukwingana kandi niba ari bazoguma bagira uko Burundi buzoba okay umunyota. Ubwa kabiri Burundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose guturubika umuntu gutabagaza ubuzima bwiwe cyane kubuzimanganya gufungira abantu busa cyane kubafunga bitajanye n'amategeko kutubaho umuntu ngo nuko atifise ivyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'u Burundi bushasha.
urumva yuko uvayo utanze amahera kandi wakubise umugasho ku caha utakoze si mbo nk'abataximene tubabazwa n'ukuntu turiha dokima ariko igihe abantu babaye benshi ku mirongo bakatubuza kuja kubatora bagatwagwa n'izitagira dokima twe batwankiye imyidogo si yacu gusa n'abiyunguruza ntibatahura kuko ibanka tubatwara mu gihe bisi ziba zabuze. Voilà, nivyo mu ncamake enfin urumva nyene ko polisi sivyo gusa ama incident menshi no muri intérieur du pays abatwara bindi vy'amakamyo polisi urumva ko abana abantu n'akajagari kare muri dede n'akantu kajagari ntushobora kwiyumvira umuntu wese wabaye mu gihugu kiri organize kuva Zambia, Zimbabwe, South Africa, ibihugu vy'Uburayi vyose wumvize nk'ibi bintu ako kajagari bishika gute abantu baje ku butegetsi ntibashoboye ku organiza MP agahugu gatoye nk'u Burundi bishika gute epo guti organize igipolisi babwira bareke kwiba abantu iraba ukuntu mushamo order mu gisagara gira digitalization y'ibintu tunganiriza abantu biwanyu n'abantu biwanyu bakagira imana ivyo baza batumena sango turabamara agenda mu marisa biwanyu go ahead hazogire ko mbaye muzobishuze canke imana muzohurira mu ijuru ugenda mu migane Habyarimana ariko umuntu akarabahanura kosora kiriya gira kitunganye ki ngo turakumara mumaze sizi problem murazimaze so aho kajaga utakavanyeho naho muguma ku butegetsi muri gutwara kwa jagari urabona ko namwe bocamo kamarana abari mu gasho n'abadede abapfa benshi n'abadede abataximene bari guhohoterwa n'abadede wanashaka abakozi ba leta badahembwa n'abadede ko ntawe utari umudede ntaronka n'akazi ka leta abarimu birirwa barasuragura ivu birenza kugira babere byo bajya n'abadede abari ko bajya mu bihugu hirya no hino n'abadede none muri ko mukangarina ngo umuntu sitiko turasambira abadede nyine turiko turasambira je banyungu ndiko ndabibonamwo icyo mu harabinyu gujye ndiko ndabona musime ndiko ndasambira mu abadedemwe nimukomeze uko nyene nimukomeze uko mu polisi megenda mukora byo mushaka birabasha ubu ujye agacavuka aduza naje nimukora byo mushaka abataximene nubabwira ngo iki muragowe mugowe mu bandi barundi niko no kumenyesha abarundi bose nico uzogerageza kuja mu cyose barakuzibira naho cyavuga ntawe uzotungwa na leta gende ukora kandi akazi ugakora kameze gute kere ko ibyawe bikora gute ari mfubiye muri kona bari nsi igomba kukujya igomba kukwicira umugambi wawe igomba kucicira umupango wawe igomba kujya utwo wabiri yakuya nothing is possible ntagishoboka let me tell you genda bivuga sawa mugira bose mwiza weekend nziza kandi hano weekend tugatitangura mu masaha ashika 3